Inyuma yaho hasigaye imisi 6 kugira ngo hugurugwe ikibuga NKURUNZIZA Peace Park Complex c'umugwi wa Aigle noir gisanzwe kiri igisenyi mu ntara ya Makamba. Ubusanzwe arongoye Fondation Pax Burundi ari nawe yashinze umugwi wa Aigle noir yaratanze ikiganiro kubanditsi n'abamenyesha makuru kuri ico kibuga Imakamba kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 ruheshi umwaka wa 2022. Kurikirana bimwe mu byaranze ico kiganiro. Turi kuri stade ya Peace Park Complex y'NKURUNZIZA. Ikiganiro dutanze hasigaye imisi 6 ngo tucugurure. Ikibuga twatanga gucubaka mu 2012. Haize imyaka 10 ari mu kwezi kwa gatandatu. Twaciyumviye kucubaka muhimbazo y'imyaka 50 urudo maze kwikukiye no mu gushira mu ngiro intumbero twari dufise umugwi wa Aigle noir wuko uba ari umugwi wikwije kandi muribuka yuko mu 2013 twabivugarutseko mu matora y'umusha by'umupira w'amaguru mu Burundi naho bamwe babifashe kutariko bakibaza yuko turavuga nabi imigwi yabayeho kera twavuga tutumvikana ingene imugwi ubaho imyaka 60 utagira ugiro w'imyerezi. Rero mu 2012 bwa mbere twarafasha bene igihugu ngaha namenye yuko iki kibuga kiri so cyateza kuwa kiri kuko ahambere twatanguriye hariya hepfo mubona hateze mugabo abene igihugu babiri bamaze kwemerera ubundi aratwagiye cyatuza rero ku musozi kugira ngo mubibona mwagenduye hari hagoye kubaka kuko hariho umumanuko nico gituma iyo mugiye inyuma y'itribine yo mu buseruko muto gusanga hari amagorofa 3 kugira ngo duhambye iriya ya ruguru. Ico gihe rero twagenda buke buke bamwe baribuka mu 2012 ya murabona umushinga amateka zashe arambaye agapira kanditseko Kaifa Cup 2012. Ni inkino twateguriye kuri iki kibuga kigitangura tugitangwa guterasa twarateye ubwatsi ntibwamera mugadukinira kuko nyene hanyuma ico gikombe cyatwawe n'ikipe y'Itanga muri Tanzania. Biramura abari ngaha baravyibuka hari haje zazamu haje imigwi 19 iva mu karere. Bagero turubaka buke buke bigoranye ngira ngo imyaka 10 kwishantiye murumva yuko ari bike cyane. Hanyuma mu nyuma baba dufata ingingo yuko kinyarutsa mu 2015 maze kuba umukuru w'inama nkenguza amateka ndace mvuga nti ibyo byose uri umukuru ugatangura ikintu ntigihere byocika ingorane kwaje dushamwe ingufu nyinshi na boromatari yariho ico gihe umba boromatari we n'abaca bandaniza kwaje tubifatanya n'intara ya Makamba tuca dutangura irya ntara mu kwezi kwa kabiri 2016 hama itribine yepfo tuyitangura mu kwezi kwa 5 2016. Ni inyubako zibiri zazigoye mugabo kandi yitware nyarukije mugana province mu mezi 6 aza toyinjira igeretse gatandatu. Twarabandanije rero tuvuga tuti kubaka biragoye reka tube turahakinira turazana umusezero mubona uyu musezero n'umusezero waguzwe ku bufatanye bwa Fondation Pax Burundi na Federation y'umupira w'amaguru mu Burundi mu mafaranga atanzwe na CAF ibihumbi 140 by'amadolari yo Federation izemwo muga kandi masezerano twateza kwa twayasubije ngabo kubera twari bwaze kubaka murumva nk'ubu uko twatanguye tuzotanga kwayinjiye uvo yuko ayo mafaranga mu masezerano cyatanga kuyasubiza n'amafaranga dushimira wararongoye ishyirahamwe rya CAF Hamad yavuze ati ibyo bari bwa mbere hamwe hari amafaranga muri Afrika agiye mu mugambi w'iterambere. Ni rero mubona
tukibaza rero yuko gushika mwaka uza mu kwezi nguku amafaranga 140 by'amadolari tuzategereje kubisubiza ishami ryo gukora amaguru mu Burundi kuko twaragize amasezerano bavuga bati ni vyiza kuko murazi ko hazo binkino zambuza amakungu n'ibindi ko turagerageza ku buryo n'amavestiaire ngira ngo muraza kuraba naho turashira amatara n'ibindi twaragerageze gusoma ibitabo vya FIFA kugira turabe ntagire icitwazo bazogira tukibaza rero n'uyu musezero kandi baraje kupima duseze kuriha amafaranga 8,000 by'amayero kugira bade certificat yawo baraje bazanisha by'umupira w'amaguru mu Burundi kugira barabe yuko uyu musezero ubwije ibyangombwa. Ubu rero turi mu bikorwa byo guheraheza murabona yuko muravye no hino ubwuga mu bubiri gusa n'ubwaheze hajya hatagira intebe hariho igihugu cyatwemera intebe muga mu nyuma barihindukiza murazi yuko ku isi bitabihinduka n'ubutunzi butera bumera nabi twese cyaje dufata rero yuko tuzohashira intebe zisanzwe ubu kontenere irimo intebe 1,100 iri ikobero 1,150 iri ikobero cyo kuvuga ejo amaformalite ya douane aheze kwa kabiri zo zishitse twaraziguze n'ibitambara byo kuzambika kugira ngo mu bwuga mu bwiteka hazobe hari izo ntebe tuzaturambika ibitambara bivanye n'ico dukeneye. Hirya no hino rero tuvuze kwinjira ikibuga ntimurabe inyuma murabe ngaha imbere n'aya maeskalier n'ubwugamo n'amavestiaire gusa inyuma turaziga ibirasi 75 biri inyuma turafise aho twokwita aho twoita nka susoro mugabo susoro komite nuko hagize hanini ya gose hangana ni metero kwadrato 3,200 hajya munsi n'hajya munsi urande go haruguru n'urande go hejuru rero aho hamwe hazojamwo bimwe byuko tuvuga by'ibyuma bya gymnase kugira ngo abakinyi n'abindi gihugu bazaba mu micungararo bazoshoye kugira mugabo ko mari hanini ahandi hazogira amazu y'amanama ahandi twagire ubunywero nyuma kugira ngo ikibuga kizobe kitunganije gikwije byangombwa. Hariho ikibazo batubaza muri azama batubaza ikibazo cyamenyesha makuru ko twabitekanije byo nabyo twabibwiye abahinga bacu ba engineer koze yuko ariko raraba mugabo ntizobura kubera uko yubatse turashaka kumodifiya tugira mu modification makeyi kugira ngo aho hantu aba journaliste naho nyene haboneke. Hanyuma ikindi naco nuko iki kibuga hariho ivyuma twaguze bisohora amajwi twabiguze amadolari 40 kandi ko ba engineer baza gushika umunsi kugira batangure ku ma installation yavyo naho ushika watatu ataraheza turagerageza dushireho ivyuma bivuga amajwi birekura amajwi mu mpande nka zibiri hama handi badushobora kwiza yuko birakwiye twarapanze zo kwirwa ngaho hose na hariya. Ikindi naco kizo gikurikira inyuma y'ukugururwa ni ukwiga ingene iki kibuga kija kwa matara kugira tukire mu ijoro turafite amasosiyete ko turavugana kugira ngo batuharurire ni ayakenewe ingene angana kugira ngo dushobore kuzokina mu misiza mu ijoro kuko murabona yuko twaje kwashira amatara twagira ntehejya najya kurabara hose twaziga gushira amatara akibera barakwira yishike ngaha hazoba habona buryo naho umupira uhera saa 3 y'ijoro bizokorera abantu gutaha bava ngaha kuri bashike kwibarabara ikuru. Ko ikindi naco nuko turaraba yuko umutekano w'ikibuga ngira mwabonye ugwaruka tuko turategura iyo ugwaruka ashika amajana 2 ugwaruka twakuye mu gihugu cyose intara ifise bakifise 8 ifise benshi n'Imakamba ifise mu 30 mugabo nta ntara n'imwe itari ndazukiye hajya n'ugwaruka rero turigisha cyo gucungera inyubako aho twita abasiti mugabo gusa nuko nkuko mubizi mugahingire no n'umutwi gusa no kwirikanwa n'abantu benshi hari bacha badusaba kugira ngo nabo baje kuba batware
mugavyo ntibibuza yuko twece tubandanya formation n'ibi birasi 75 twababwiye bizoca bidufasha kugira ngo tuturakira abantu benshi twigisha ivyo dukeneye mugabo intumbero yawe y'urwaruka kwari kugira ngo iki stade habeho nk'abantu 30 bajeje gucungera stade turafise ku radio ko murazi ko abapolisi uko tubakenera n'abenege bakabakenera usanga twabahejeje kubera ko muri twe dufise igihagararo cyo gusaba ugasanga amazone n'amakomine nta polisi bari iyo twavuga tuti twe tuzokwigenga twigisha abantu bacu bacungera haba kuri stade haba ku hotel hajya mwabonye haba mashati mashase tukaba dutangure haba ku radio haba ku mazi n'andi ma project tukaba dutangure hariya mu Rutovu tukaba dutangure centre sportif et athlétisme nziza hariya mu Rutovu kuri Source du Nil twamaze kuronka ikibanza 2012 n'iyindi migambi urumva rero n'ugwaruka tuko twategura kandi twategura neza naho mu gipolisi hari ibyo tutemere kugira nga mwabonye yuko uravye Intumbero yari nziza naho mu bimwe batatwemerera ko tubishikako rero twatwigenga ku buryo na centre technique maze kwashika ahahijya twatanga kugira gutegura centre technique Aigle noir bariko baravyemera bene igihugu hamwe twamaze kuronka bariko baraterasa n'ahandi tusaba kugira ngo bumve umugambi kugira ngo mu minsi izazo dufise neza ushaje neza bamagaye rero byatubamenyesha yuko bigeze muri rusangi rekazoba katarahera ni twari turutoduto twavuze yuko iki kibuga cugururwa kugira ngo murumva tumeze ko turi mu bubako biradutera stress ugatuvuze twahejeje cyo tubigumiza haba foni 200 baguma bahera heza twose hama intebe murabona ko ziri mu tribune abiri turafise intebe 12 ngaha n'amajana 3 izi mubona ziri hirya no hino ziri mu seruko no mu burengero hajya kuri portour y'inshobora mukuru w'igihugu atwemereye intebe 13 izo ntebe rero nitumenya yuko ziba zashitse ku munsi wa gatandatu kubera zahise Dar es Salaam tariki 11 rero n'amakonteneri 40 kuko ni intebe nyinshi cyane urumva mukuru w'igihugu n'igihugu cyose ubwo tweye twemereye 12 twari turindiriye rero ko bishikaza iminsi mikuru murambona abantu basohoka amashampanye twege imbere nta na reception zogi tuzoza nyene turayi ibirori cyo dutaha amazi muri izine bakora yakora abantu bose bazanywa amazi tugashimira intare y'Imakamba tubaye hafi baradufashe mu mugongo turakorana neza abene igihugu bose nobabwira yuko twatangura chantier nta fera beto nimira atakara nta bati nimwe riribwa nta musumari numwe naho ukorokera hajya nta ukotora ibintu byose naho usanga ngira mugiye hose usanga ibintu vyandagaye muravye haruzuye nk'ibi amasima haruzuye ivyuma haruzuye amamatera haruzuye ibintu byose kuko murazi yuko n'umugwayi rwaciye dupanga yuko ucuba ngaha nyene buri hafi y'ikibuga n'ijya hotel mwabonye irikira iraherahezwa nibaza yuko mu kwezi kumwe izoba yatangiye gukora kuko byose biriho byaba intebe byaba amamatera byaba ibintu byose yaba amadiva yuko amwe muri salon dakeye ibintu byose biriho hari hasigaye kuzana amateleviziyo gusa abiri manini kugira ngo duheze byose bizokunda rero nagomba ndabaye ikaze mubaze ibibazo muga kandi murabona ko turi muri chantier ibibazo bisanzwe amakuru arivuga ashaka kuvuga hajya azosira misi ngahe cyangwa hajya atwatuye ko abantu 15 basiga imbere ya saa 6 baje gusiga ya saa 6 imbere ya saa 6 bakore hajya bukeye baca basubiramwo bukeye basubire hajya imisi 4 babe bahejeje ibyo byose batandatu muzoshima. Inyuma yaho urongoye Fondation Pax Burundi yishuye ibibazo bitandukanye byagiye bibazwa n'abamenyesha makuru. Tworangiza tubamenyesha ko ico kibuga kigiye kugururwa kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 25 ruheshi umwaka wa 2022 igisenyi Imakamba aho ico kibuga gisanzwe kiri. Turashobora kuja ku rundi rwego atawidoga hanyuma nuko rero bazoba ku kibuga ibi byose bizotugabanuriza amadepanse y'amamodoka y'ikigane ubwo bahajya turabaza n'amaguru bajyanire matana n'amaguru ni metero 250 bisanzwe ni byiza uyo ugize ikintu hari ubundi acagomba kukigira ukwinspira abandi turibaza yuko bizoshoboka muga twebwe harabo tuko turafasha haba mu Kirundo tuko turafasha mu kubaka tribune twari twabahagaritse kubera ibyihuta haba ikarusi barabemereye tribune imwe yubaka kugira ngo ikibuga cyabo nacyo gihere kandi twavuze yuko n'amasentetike zo bana yamobiliza kuko
simpaka ube muri federation ngo niho senetike yoboneka niba zishobora kumubira imiliyardi zibiri cyo guhereza ibikorwa bitwaneka no kurumubiriza imiliyoni amajana 7 zo kugishaho senetike tugasaka ingoti cyangwa kuri stade Karusi cyangwa stade ya Kumoso ngira ngo n'igihe nava mu ishami ry'umupira w'amaguru twaradushoboye kuganira n'umunyamabanga mukuru wa FIFA ndamubwira nti yamara je naho ngiye ntimuzohebe mukadinda muheba kuduha senetike dushaka zirondera je wenyine urumva rero ivyo ni ibintu twihaye kugira duhindure mugabo mu muzini ntara nk'intara ya Bururi mu Rutovu inama ya komine yaduhaye itashwe na 2 twaba dushire senetike ya atletisme nziza kwari nziza VIP ahantu hafi ya jiji muzohabona unibaza ko mu kwezi kw'icenda imashini zotangwa kujayo kugira zihategure twarumvikanye na OBM bariko baraturaraba imisozi ifite amabuye meza tuzokora ko amabuye kugira ngo tutangwa kubaka centre sportive ya atletisme nziza na competition internationale yo kuberaho tuzosaba ibyo basaba hazoba hariho n'uburaro bw'abakinyi kugira baza gukompeta bakarara meme ku madortoire meza VIP tuzobitekanya tuzo turabaza ko sita two kubaka kimeze gute kugira kibe ciza cyo twagigize kugira ngo na societe mire yacu imenyekane mu Burundi babwira ati ni kuri societe mire no birakorerwa tugashimira na leta kwemera yuko cyo kuduha n'izindi hegitari kugira ngo hajya ahantu naho nyene twakore ku buryo hazana n'abashitsi rega abantu uko ibintu biba byiza niko abashitsi baza iyo taba ingorane itariki 2 kwa kwezi kwindwi hateza kuba match international VIP mugabo twavuze tuti abakinyi bacu ntaramenyera batenga gutsindwa uhava batangugira kwidekuraje reka tango tubamenyereze twategura hanyuma abigeme twobijako kandi twatangwe mu Kirundo mugabo mu Kirundo nanye twarayifuse kubera nabana mugabo ankadrema utari hafi ngo wagira ankadrema niniya bifotoje bariko baranywa inzoga mu misi mikuru bambaye impuzu za Aigle noir cyacu tubafuta kuko bishobora kuja mu bintu nk'ibyo twe turafise vision yiwacu turafise intumbero aho dukeneye gushika rero utangwa kubona abantu nkabo umwana tango kunywa inzoga ku myaka 16 17 none wowe uzomukomanya niyashikana ku 20 urumva rero ibyo byose nibikwegane twagiye turagira turacyako turavyiga abavyeyi baradusabye bari mwagize akademi y'abahungu gira na akademi y'abakobwa ivyo rero ni vyigwa ugira ukavuga uti eske nibyo mwavuze za Chelsea zo zirafise n'imigwi myinshi za Simba na hano zirafise mugabo twebwe reka tugende buke nitwamara kuronka centre technique tukoka amadoctoire hajya tukoka n'ayandi mazu tujovo tuti reka duzana abakobwa 50 imigwi 2 tubamenyereze y'ukenze na U17 mugabo tuvuganye n'abavyeyi bagashira mu buryo nabo nyene nibyo hari imigwi twari dusanzwe dufitanye ubucuti twari abakinyi ngira murabona abakinyi benshi bacu baciye muri Turkiya rero n'indi migwi yo mu karere y'abasimba y'abayanga na maze mbere yemeye ko yoza mugabo championnat ya Kongo sindi byaje irahagarara yeje bashaka kwiroransa urumva byose hariho uresingira mu Burundi turiho top muri calendrier FIFA abandi bose bari bacirondera rero biratuma bimwe ibikorwa bimwe bitagera neza ukeneye ikipe usanga ifite match ukeneye kugasanga bafite kubera ikintu bagenda kuri programme ya FIFA twege mu Burundi cyo tumaze gushika ko kame tutangura mu kumunani ugatatu kaduheje beheza rimwe no kwisi ubu mbwa tuko turarondera ku migabane yo haje nkaziya tutondera aho tuza tugira entraînement imigizo dukina match amicale nibiki kugira ngo n'imigwi yacu bamenyere kuduga hanyuma binakenewe bitume n'abakinyi bacu baja kwisoko mpuzamakungu hanyuma muri rema ati ibikorwa ntibirahera tumwe mwihuse ibikorwa twabiha imyaka 10 nta kwihuta ni wo mwanya twayihaye Jigitano babwiye ntimurabe inyuma aha yamara ntubwire ngo hasa nabi aho uzoze ku gatandatu raba uzosanga hameze neza kwe mugabo twevuga indani burya hariho n'ikindi tuma urabona yuko izi simi twagombye cyo cadre couloir za televiziyo mugabo dusanga turubaka hari ukuntu umu engineer yihenze hajya asanga yinjiye 5 ukata ari injiru cyo dusanga ntuze ku rubindi ntiza kukuye sino muri Turkiya bari baduhaye devi ya $84,000 yugushiraho usenetike ya atletisme ko twagomba abana bacu mu mugamba les vacances bazoza bagira entraînement ngaha mugabo dusanga ibishoboka tugiye kugira ku rubindi cyo twavuze ati natwe rutovu ni twihenda tugiye kugira keza mu rutovu kwija ama condition cyo dortoir abana bazoca baronka aho bagira na entraînement n'amakompetition yazabera ngaho nyine kuko ngaha twasanze bidashoboka mugabo ari ukwiruka gusa bashaka guca ngaho bakazunguruka bagira entraînement muze naho ku rubita beze neza mugabo nta sendike zoshira ngaho
twishira mu rutovu hajye twabwiye kuri impande ya jiji nitwihuse rero ni imyaka 10 twihaye gucuba kiravuna sogokuru niwe sogokuru Petero Nkurunziza niwe yavuze ati yamara uriko urafise intumbero nziza mugabo hariya hepfo azokugora twatugire ko tumuri ati irizo kugora cyane kuko irepfo cyo gituma urabona gushika kuri iki kibuga haba ariyo nivo ya mbere gushika kuri nteze zigira kabiri ni nivo ya kabiri hanyuma hariya ni nivo ya gatatu muri hepfo mona rimwe kabiri gatatu urumva rero niyo avuga ati yumvire isima ikora imetero 150 ibeto amafera beto akora 30 toni z'ifera beto izakwira nari oblige kuzana 45 toni z'amafera beto kugira tugidari rimwe kandi ikamye imwe twayigura $30,000 urumva $45,000 y'amafera beto kugira ngo ushire ko idari ushike nga urondere yinivi hanyuma urondere duze sikariye za mbere na duze sikariye za kabiri ugasanga ukoresheje itoni 135 z'amafera beto gusa izi ziduga zitarimo urumva rero ni byari biruhishije mugabo kwera benshi bavuga bati ni vision turayishikira byarakunze hanyuma ikindi abajije abaza ati amabarabara sindayavuga ko cyane murabizi namwe igihugu ni gwari byari muze muragiye igihugu nico bakuru nishatwese nimba tuvuze tuti dutangwe kubaka ibarayiva mu Bujumbura rize hanyuma mugasanga après ouverture twaye amezi menshi ni kubera changement climatique murabonye kamazi yaduze agaseka imisozi kabomoka amayitide yarakozwe imbere yuko imisozi bomoka ubiteza gusubirwamwo kugira ngo ijya misozi yabomotse bayistabirize n'ingene barundi naho akibarabara umva rero nibikorwa usanga bikwegana gusanga biradindije mugabo kandi ndopfa kuvuga ngo upfa gukora hama ngo bice bibomoka bukeye n'urugendo rero hanyuma la Colombe inkino muza ko twene twaronka ibindi byose amahoteli kandi ko turavugana n'abandi tunyarutse nk'ihoteli omwe y'amashamba 50 yihuta kugira omwe turonke amashamba nk'amahoteli 2-3 nga hafi akwije amakondisiyo ico kirimwo hanyuma ikindi naco niyigazo zoyikura iyigazo twazoyishire kuri santé technique muraza ko haraba batanga kugira terasuma hajya hirya tugomba tuzoyikureho hama tuzane igazo isanzwe ijyayo igazo isanzwe isanzwe kujya kwiburaya kugira ngo habere match hanyuma hari ivyitwazo hariho nk'igazo abahungu bakiri buraya batemera kwikinira iyi bavuga ngo nimbi ega hajya n'ibintu byinshi mugabo turavye akabuga kaza camanzi ingene FIFA ikemera kandi n'amaeskaliye ari intuzeye ivyuma nimbaho bashize muri vestiaire ugenda mu kazu kari inyuma bibaza ko batazoyanga ndavye basi bavuga ati iremewe mugane kuri national ntiyemewe muga ku makrebe ashaka gukinira ngaha kubera ngira murabona bumamuru na message zakini kuri azab nakaja kajya ko prema sinzi reka ndeke kuvuga abandi rero iga nagazo hari gihe bayiraba nico bitwa nigazo mu ntumbero yiwacu tumaze kugira santé technique yizoyikurako tugure ya marabazi ya buntu kwirabura twishire hajya hamazi bategure neza n'amadrenage meza adrena amazi duce tuzana ya indi rero hajya mubona kuri ku mateleviziyo mugabo zijya entretera goyi muravye nka mukapa muyiravye urabona yuko hagera ikuma uramuyibona kandi ryakazo yemewe gihe ntuzeye ni baton sindika ni baton igihe yaza Dar es Salaam bayisubiyemo kuri miliyari umva ni ngorane burya ni ngira ni klima yacu burya biragoye ni birebe bo hanyuma Patrick abuze bitari bike ko yatangwe ati city security kritere nibi musanze twebwe nta kritere nyinshi dugira muga twekwe tukeneye ibintu VIP hari utuntu twe turashama ko ngira muramumva muri yege tuvuga duti dukeneye bakibarebare muramuvyumva ngeje naravye mu kibuga hari n'inzuri bimeze neza ko abahungu baje hariho bane baje babiri bazoshika 1m85 1m90 twe tubona vraiment gufuma twova bitugora mugabo tubona yuko mu kibuga bimeze neza ndonke rero n'amakriteri twe twaba dushiraho nivyo baravuga ngo mwebwe ngo muraraba neza ngo hari ibintu mushiraho bigatuma abantu batavyiyumvamwo ngo mukavuga ngo abantu barebare kandi hariho n'abagufi oro wewe ukeneye kwinvestisa wemvesa ni utanga amakondisiyo
nta diligence irimwe kuko n'abandi barakubaza ati apima imetero hari umukinyi yitwa Etano yakina muri Aigle yakina neza gose bamurondeye mu Faransa barigeze kumurondera mu Faransa mitwa demi division ntiyagiye bagiye kumuraba basanga yari ipima imetero 60 kakina ntacu mugabo urumva birashoboka mugabo ibi ni by'iwanje si by'umupira reka critère zigume muri Aigle hanyuma kuri Igo security d'abord critère ya mbere kuba umimani kuba wajimanite kuba uri mu D7 A2 ko twavuga tuti twebwe iyi ntuze ye city dukeneye si city iyi y'amapepre nk'abo usanga bacunze amapoto ya rumiteri oya twebwe twavuga tuti tuzoshiramo na surveillance camera urumva rero il faut kumenya iyi image cyangwa ukamenya uti image ya hirya y'inzu ndayirondera gute muri ordinateur ukagenda ukarondeza ukavuga uti ejo saa 6 hariho umuntu yaciye ngaha niwe yashobora ko yagize kijya kintu hajya byo byose muhora muvuga ngo abantu batabura gazo dufise amakamera quelque part tuzovuga ngo je sindi ngo sivyo hazo hari kamera cyavuga ati hari sangaye hari saa 8 ejo hari saa 8 hagati ya saa 8 saa 9 turondera mu mashini hagati nyereka iyi kamera ikweze hajya ninde yaciye hajya tugufata urumva ni ibintu rero byo kugwego hejuru twavuze ati reka minimum hajya hariho nabo kaminuza nka batanu baheje kaminuza twavuze ati twe dukeneye VIP nuko gusaba nkuko bacha bagira nkuko mubicishije ko naho hari abantu bacha tubaza ati none abo bantu bazokora iki undi abwiye ati n'abasiti bose barabatwaye barababukinze urabona kubukinga baramaze kubabukinga kandi nanjye sino kuvuza umwana kuzo guhembwa $300 none ndamwangiriye iki ingome ya $300 ni $700 wisa none agiye akamara imyaka 3 cyangwa 5 ntagaruka ashobora kugira umugambi urumva byose rero birapegana mugabo bashiba ko twebwe nimwe dushamo iyo rigeye tuvuga tuti iki niki kandi ajya bigavyisha hajya bari entrepreneuria kugira umwe wese naho yoronka $300 zo menyene yakoresha mu kwiwe deontology barayiga baraje hajya bariko bariga icongereza karate barayiga ni notion si karate ni amasentiro oya ni hajya nk'umuntu aje umubwira uti akabo bihenze ukamugira kantu gatoya ati jeme tuwe wihenze none tuno duto bariko ari igicarabo ko numenya yuko badashobora kugenda nko mu bihugu by'abarabu ko twe tuzogira amakarere n'abantu benshi none umaze kumva nk'umuntu avuga ati koca ndamuguha nka sponsor nimiburi koca w'umunyaburaya ngo ahembwa make ahembwa nka 5000 ino nka none aguha $60,000 fois 5 $300,000 none nkuye nta utanga so afise nka project none afise nk'isosiyete avuga ati ahubwo cumforomera n'abasiti nzoshobora bahemba uzoshobora ukiwanje mu gihugu X naca bigiye baca biberaho neza baca bahemba $1 cyangwa €. donc ryo nimwe nivyo tuvuga tuti reka rero fondation ko ari encadrement de la jeunesse mugiye kuraba ama statut ya fondation ahanini ni jeunesse turi mu rwaruka cyane gusumba nico gitwa tuti turarondeza hose aha mu minsi zamuzokuma twahamagaye abashoferi nk'amajana 2 baze ngaha apana uva murazi imodoka tuguhereze turondera ibikamyo turondera ibiki byose wige kunyonga neza tuwige byose kuko intumbero yacu ni promote gufasha urwaruka encadrement y'urwaruka bo hanyuma rero n'amakritere nkayo nta yandi makritere amatwara bisabye mu ntara baraturungikira hari bamwe bavuze ngo jewe ngo ntavyo nojamo ngo jewe amameshe yanje tukavuga ati none nijya kuzanye kigenda niyo umugabo yavuze ati amameshe yanje ivyo bintu ni mu nkuru umushatsi na Karoli nako bavuze none ucucafura none ko byo twigisha harimo no kuzunguka mu yivu reka je bariga bitari biki nabonye ko bameze neza baraje mu maso babonye mu maso ngene basane bavuze guhinduka baje baraba hasi hajya abantu benshi babuze ngo bankadra habuze encadrement kandi barabikunda je nabwira hajya iyo muvugiye iyo mu mahine interview mu Congereza bababwira mugani bari ko kuvuga rero nyongorane nta komande irajya ninoze rero ni cyanyuma abagenera ubumuga engineer Charles yaramaze kubivuga tuko bariko barabipanga nibaze ko bazobishiramo après mugabo ava yuko haba inspection y'ikibuga bo hanyuma preseria nijo nari nakivuze nibaza yuko bariko ko naho nyene barabe bazobaza n'abandi tuzohanuza kuko twebwe naho uvuga uti urugero ruhande tubomore ni sapra bifitwa mwanya muto bose kuko turi muri shanti bo hanyuma BTV
NKURUNZIZA Cup. Mu mwaka uheze NKURUNZIZA Cup yakinywe n'ikipe 8 za mbere. Mugabo uyu mwaka kubera byahuriranye n'ukubaka ikibuga. Nagomba ndababwire kubaka ikibuga ibyadukundiye kandi hariho n'ibindi byinshi bitakunze. Niko ndavuga ndavye uburyo bukora. Cyita twavuze twebwe tuzotanga miliyoni 20. Umugwi wose uha miliyoni 2.5 wari gukina NKURUNZIZA Cup. Izo miliyoni 20 nibaza yuko kuwa mbere itariki 27 bashobora yaronka. Twafashe imigwi yari gukina NKURUNZIZA Cup ko ari 8. Twavuze ati mwari kuba mwakinye hanyuma uwa mbere yateza kunganya no wakumedi president yacatwara miliyoni 10 wa kabiri kuri nyene NKURUNZIZA nuze imeze. Mugasha twatuti reka dufate miliyoni 20 zibagaburiye mwese mu nganye. Hanyuma twebwe ku birori twatumiye umugwi uva hanze. Rero urumva NKURUNZIZA Cup twace tuvuga tuti niyo nyene ihuriranye na VT ya stade hazokina KCC na Aigle noir gusa. Mugabo uzotsinda tuzomuha quelque chose none mungarumva n'uzotsindwa n'ingorane nk'ubu nka Aigle itsinze KCC iteza kuyihayoye. Ndetse cita igikombe cyangwa tuzocita aga prime kuko baje kudufasha. Rero tuba turaraba nibaza gushika ko tugize inama tazo kubiha Intumbero. Mugabo NKURUNZIZA Cup izocibanaye mu myaka ibikira. Ko munazi NKURUNZIZA Cup burya si igikombe twazanye kubera tukinisha imigwi. Hari igihe muzosanga mbere hitire Simba, Yanga, Mazembe, Aigle n'imigwi 3 yo mu Burundi canke 2. Nukugira ngo tugire mu dufashe umuryango wa sogokuru wacu. Mwaka weze twaratanze miliyoni 300 mu muryango. N'ubu tuko turagerageza kugira ngo idusubire inyuma dufite kubaho nyene. Rero twe twavuze tuti turavye ingene yitanga muteze imbere umupira. Turavye ingene yubatse ivuga mu gihugu. Tukaraba ingene natwe yatubwiye ati ntimutinye ubaka. None twomwibagira kubirira. Burya rero hanini ni kugira dufashe. Benshi baridoze umwaka uheze ngo adaye amahera make. Bumvise twatanze amahera menshi mu muryango baca baridoga ngo adaye amahera make. Ngo kandi ngo tubigira ngo championnat yaheze. Ngo abakiyi batashe ngo twabazana twaguza ngaho ngo abadukuze. Twitwa rero n'ubu no mwaka uza tuzosura tubivugane. Twabwiye tuti twege twatiguye ibi ugomba najemwe. Ko Intumbero nyamukuru ngo gufasha umuryango. N'imiburi imyaka 5. Hama mu myaka 5 iheze tuzokwa pressure. Ko twoca dufata amafaranga turose tukayashira muri NKURUNZIZA Youth League. Ufashe ugwaruka ko nawe ararukunda. Byose zobiraba ibyo zokora. Mugabo ubu Intumbero yo NKURUNZIZA Cup kugira ngo nivyo buga n'umuryango abana yasize nabo nyene babanda yibiga kuko nawe yaturereye hamwe. Ni barumuna bacu ni bakuru bacu. Nabo nyene babandanya bamererwa neza. Nico gituma hajya tuvuze NKURUNZIZA Cup hariyo ako kantu kugomba gufasha umuryango. Tugashimira bitanga kandi n'ubu ndazi ko zogenda neza. Tworangiza tubamenyesha ko ico kibuga kigiye kugururwa kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 25 ruheshi umwaka wa 2022 Igisenyi Imakamba aho ico kibuga gisanzwe kiri.